nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno munsi turacegerekezo ya 14 ukwezi no ku 11 umwaka wa 2025 cimanzanira mukirize abantu mwese mudukurikirana aho muherereye mu mpande zine z'igizisi mumve ko tubaramukije ndetse tunabiyegereje mu kino kiganiro novuga yuko ari kiganiro cy'ubusesanguzi kitaza kuba kinini cyane nkuko bisanzwe umusesanguzi turi kumwe kugira ngo aze kutubwira byinshi kubijanye n'ibiko biravugwa cyane no sesanguzi reka ndaguha ikaze kwanza. Urakoze cyane bwana journaliste kwikaze umpaye reka ndamutsa abadukurikiranye aho muri hose kumbure nkuko journaliste abivuze mwaba bari mu Burundi mu Rwanda muri Congo Tanzania Kenya donc en général East Africa muri rusangi eka ndetse n'abari nyuma East Africa mwese turabaramukije kandi nifatanye na journaliste mu kuba ikaze muri kino kiganiro cyacu. Urakoze cyane bwana musesanguzi novuga yuko tugiye kuganira ku nkuru yateye amatsika abantu benshi canke yatumye abantu benshi bagira ama commentaire novuga ko adasanzwe umwe wese yagerageje kwerekana uruhande aherereye mu nose yindi nikijanye n'inkuru iri kirasakara ahagiye hatandukanye mu mbuga ngurukana bumenyi zaba izo ngaha mu Burundi ndetse izo muri Congo n'izo mu gihugu cy'u Rwanda na cyane aho bariko baravuga neza na neza yuko leta ya Congo yoba iriko irafasha umugwi canke umuhari wa FDLR n'abasirikare bahoze arabahavya Imana Habyarimana maze gutsindwa barahungira muri Congo baragutsindwa bamaze kumurasa bamaze kwa erega bararasanye baratsindwa ntabwo barasanye ntibaratsinzwe batsinzwe gute n'umusirikare yiruka ahunga nk'umusivile utaza kwiza mu kiganiro tuvuge yuko aba basirikare ba FDLR bavuye mu Rwanda batarashe bwana journaliste ikintu ugomba gutabana igiki kuri yo tukiri ngamba bana indici nabivuze ko tahura yuko Habyarimana yagiye mu biganiro muri Tanzania Arusha na bureau politique yiwe wanashakana n'igisirikare na chef d'état major bari kumwe bivuze ngo ibyabaye mu Rwanda habuze commandement sivyo habuze abatanga amategeko haravuze ngo batsinzwe umenga ni igisirikare cya Habyarimana cyahanganye na FPR Inkotanyi mugabo c'est pas vrai d'abord cyo menya nigiki hari ko se Habyarimana yakoze kijya gihe Habyarimana yaramaze kumenya yuko yatewe n'Ubuganda ibi yaramaze kubimenya kuko abari ku mirongo y'imbere cyari gisirikare cy'Ubuganda kandi baje bambaye wanashaka na teni za gisirikare z'Ubuganda ncenda nabihuze wanashaka na Kongo burya Cirombo ariko arakora ikosa rikomeye cyane gose yaramaze kumenya ko yatewe n'u Rwanda none ariko aganira n'u Rwanda kubiriki niyivune iri ryo kosa ro Habyarimana yakoze yarabonye ko ari Buganda bwamuteye acaja mu biganiro na FPR Inkotanyi baca rero bakora indege yarimo Habyarimana na bureau politique yiwe yose harimwo n'abashefu b'igisirikare donc y compris même le chef d'état major abasigaye rero babuze commandement abenshi muri baca bagira iki baca barakinjura baragenda rero ntumbwire ngo baraneshejwe kwapiga bisi ntabwo baneshejwe pe ariko baragirizwa kuva mu Rwanda bakoze genocide nivyo babagiriza mugabo sivyo bakoze nivyo babagiriza sivyo bakoze nivyo ngomba ndakubwire bwana journaliste indege barayimanuye sivyo wowe umusirikare ufise inkoho hama bibaye ngombwa ko uhunga uyevakiwa urabuza inzira ucibigira gute nukoresha yanko ya mu guca inzira urengane none nuko babigenje nivyo byabaye rero kuri aba FDLR nuko gusa benshi aya ma version batayazi kandi n'abanyarwanda ubwabo bagiye mu ntege nke babaye faible plutôt ntibashobora gutanga ukuri kw'ibyabo ikinyoma caramize ukuri kwabo bica bituma abantu dufata ama version y'ikinyoma abariyo dufata nk'ukuri mugabo ndazi yuko fin de fait ukuri kuzoja habona kwabyo nuko urakoze twandanize abenshi izi nkuru bariko barazumva yuko leta ya Congo ifadikanije n'ikirare cyayo FARDC
boba bariko imyimenyerezo bariko baraha imyimenyerezo ya gisirikare bano ba FDLR bariko barabaha amaformation militaire batanze uburorero bwinshi bariko barabigisha ngo bijanye no kurasa n'amadrone kugurura indege n'ibindi byinshi kugira ngo bikunde bashobore guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ariko byateye amatsika abantu benshi bamwe baravyemera abandi ntibavyemera ariko turashaka kuraba bwana Musanguzi udukorere analyse y'uruhande wewe uko ibintu bibona. So urakoze cyane bwana journaliste. Akarorero ka mbere ngomba kwifashisha kugira ngo abantu mu bitahure naka. Umuvyeyi agiye kurondera ivyo agaburira abana umuryango arabibuze atashe imbokoboko ashitse mu rugo aciye acana imbabura ashizeko isafuriya wanashaka atetse impuzu canke amabuye sivyo abana batabonye iyo je mu vyakoze bavuga gute ntibirasha turaza gufungura sivyo biza kurangira bajya abana bose basinziriye barindiriye yuko bisha ngo bafungure umunsi aho ubugize iki ubuvuyemo. So bivuze iki rero bona journaliste abanyarwanda bahunze muri 1994 bamaze imyaka myinshi cyane mu buhungiro imyaka 31 nimba ntiyenze sivyo karibu 32 bari mu buhungiro aba bantu bararushe kandi baratunuye bwana journaliste anashaka tuhatahurana bararushe kandi baratunuye jewe narabaye mu buhungiro nawe ndazi ko ari wanavukiye wanashaka sivyo narabwumviseho ubuhungiro burajyana moshe hano cyane kwitwa impunzi ni ibintu vya mbere bibabaza ni ibintu vya mbere umuntu atokwipfuriza uwundi kwitwa impunzi. Aba rero bahunze muri 1994 mu Rwanda baronse umuntu abaha inkuru ati yamara abahungu banyu bariko bisuganya abagomba baje gutera u Rwanda kugira ngo muhunguke ati wanashaka ijya leta yari ducumbikiye imyaka yose iriko irabibafashamwo mu by'ukuri abo bantu boreka kwishima boreka kunezerwa batamba batarika bumva ati ko imyaka 32 igiye kurumana ata kintu na kimwe dufise tubaza mu gihugu cacu twarasabye yuko twoganira nabo ngo dutahe bakanga none ko abahungu bacu bagomba babarase ibikwera hari utobyishimiye ntawe. So bona journaliste rero ibi nivyo nje kukwereka abariko baratamba batarika yuko leta ya Kongo iriko iramenyereza aba FDLR igitigira nyamwinshi nyibano banyarwanda badakurikirana politiki y'igihugu cyabo hafi aba barabona neza yuko FDLR iriko iratozwa na FRDC nkuko babivuze bariko babigisha n'ubuhinga buhanitse kwiga gukoresha amadrone kwiga gukoresha indege za Sukhoi n'ibindi bitandukanye abandi bo bariko baravyemera abandi bantu bino bintu biriko barashimisha cyane gusumba naba n'inkotanyi FPR inkotanyi aba biriko birabashimisha cyane gusumba kuko ni propaganda yabo. Ndashaka bona journalist utare kino kintu muri iyi minsi tumaze turiko turagwanira kuri zino mbuga ngurukana bumenyi twarerekanye yuko FDLR itabaho sivyo wanashaka na leta zunze ubumwe za Amerika ku mankete yazo zakoze zavuze ngo aba FDLR boba basigaye babaho ntibarenga 1,500 ngo kandi nabo nyene unabatama batoba bagishobora gufata inkoho iyi ni leta zunze ubumwe za Amerika yavuze Kagame akiwe kari karangiye kuko yaja muri Kongo yitwaje ngo agiye kurondera FDLR agiye kurondera intera hamwe imyaka 32 igiye kurumana ariko arondera FDLR muri Kongo mugabo nta FDLR yigize iboneka. So le fait que
Amerika yerekanye ko ataba FDLR bakiri muri Kongo n'abahari arabatama batagishobora kuba ufata inkoho. Aha mu yandi majambo bari bashatse kuvuga ngo Kagame tina plus droit yo kwinjira ku butaka bwa Kongo ngugiye kurondera aba FDLR. Iki ni cyambere. Ikigize kabiri basabye ko aba FDLR biripotinga ku birindiro vya FRDC canke vya MONUSCO. Ibi byasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biganiro byariko birahuza leta ya Kongo hamwe na leta ya Kigali, sibyo na leta ya Kagame, kugira ngo Kagame yitwaza ngo ntashobora gukura ku butaka bwa Kongo ivyo yise ngo n'ubwirinzi kubera hakiri FDLR ku butaka bwa Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo icisaba Tshisekedi imwobrija ko agomba gukora ibishoboka akure umu FDLR wese ku butaka bwa Kongo kugira ngo Kagame akure ibyo yise systeme z'ubwirinzi ziwe ku butaka bwa Kongo. Ibi Chilombo yarabikoze biciye ku muvugizi wa FARDC Sylvain Ekenge Bomosa. Baratanze itangazo basaba umu FDLR wese yuko yishikana ku birindiro vya FRDC canke MONUSCO. FDLR nabo bakoze iki? Ntibabihakanye, baciye bavuga ibirindiro barimwo n'amarokarite ya byose. Baravuga bati twebwe twasabye kuva kera Kagame yuko twoganira kugira dutahe, umugabo yaravyanse. Na nubu turi aha naha naduha ibiganiro tumenye ko dutaha adashika turasa, adashika twica, hama twe twitahire mu mahoro n'umutekano. Aba bavuga ko bagomba gutana ibandi ni baba FDLR. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yikoreye amatohoza yonyene n'ubwayo ikabona ko batarenga 1500 kandi ko arabatama barenze imyaka 50 batagishobora kuba bofata inkoho ngo barasi mugabo afise ibirindiro, sivyo? Aba rero ikibazo nahakiri, aba nibo leta ya Kongo iri kiramenyereza kugira baze kurasa u Rwanda. Urakoze cyane kandi abanyenaba aribo basabye leta y'u Rwanda ko boganira kugira bamenye ko batashe itazobarasa. Urakoze cyo kina gitaho yavuze rimwe numva 10 wavuze ku bushakashatsi leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze zasanze abantu wa FDLR batarenga 1500 waramusesanguye umwana w'intare abari intare. Twite yuko wa FDLR bose ari ngomba batavyaye hinge gato ivyo uri kurazana ni za ideoloji za FPR inkotanyi aho bakubwira hinge gato atumvikaneko aho bakubwira yuko umubantu wese avuka n'ingenga bitekerezo ya FDLR. Ivyo ni byo kwashaka kuzana. Donc bo bigisha abantu yuko ariko si ibyo ingenda bisobanurira nanjye ndabisobanura ingenda gusobanurira bo bigisha abantu yuko umubantu wese avukana ingenga bitekerezo ya genocide. Nukuvuga umubantu wese hanabari abafise mu mutwe ingenga bitekerezo yo kwica umunyirotiki umututsi. Ibi nivyo FPR inkotanyi igenda yigisha yerekana yuko umubantu wese ari umu FDLR. Ibi kandi nawe usanzwe ubizi. Uvuze ngo aba ba FDLR baravyaye abana ngo abana babo ntiboba baciye baba aba FDLR. Ikibazo ni cyakindi wana musisango zitudagiye muri menshi ubundi ho abantu bumvise FDLR ni kubera ko leta y'inkotanyi yamaze kuzicafuza. Ubundi ho FDLR s'abantu bari babi niki gisebo babashitse turiko turavuga FDLR ya yindi intera hamwe nako uno munsi mu Burundi twumvise imbonera kure turumva ibiswi by'inkona. Nyene iteka niwe yabisobanuye ibijya bijanye n'ibiswi by'inkona mu gihe ba Pacifique bariko baratera amajambo ngo nta mwana ngo bakiye kujana muganuza yarababwiye yuko nyene iteka babwiye ibi n'ibiswi by'inkona. Inkona rero iraberura
rero n'abantu baravya reka ntabwo sindaguharira reka tubanze tuje kuraba FDLR dufate aba bana barakuriye mu buhungiro ari abo ushobora gusanga bari bavuye mu Rwanda babavyariyeyo abandi nabo bavukiye mu buhungiro abavyeyi bategeza kubabwira igituma bari mu buhungiro naho vyavuye rero umwana arashobora gukora avuga ati twarangajwe mu Burundi dutegeza gukora uko bishoboka byose twisubize gakondo yacu nkuko babivuga ntibisobanura yuko nyamba aba ba FDL 1500 bose atabana ibihumbi 2 babavuyeko bemeye gufatikanya n'abantu kugira ngo bagaruze gakondo yacu kumbure n'abafise ibyimviro nka wewe genda ngomba ndabaho umuco utandukanye ndagomba ndabaho umuco ariko natanga umuco yego ndakumva cyane sibyo ikintu cya mbere ngiye kukubwira niki turazi yuko bamaze imyaka irenga 31 bariko baraja mu 32 sivyo ikibazo cya mbere niki haraho wigeze wumva muri iyo myaka yose bagavye igitero ku Rwanda nta na rimwe nimba ata musi numwe mu myaka 31 irenga bamaze bitwa ngo bagwanya leta y'u Rwanda bakaba bataragaba igitero na kimwe ku Rwanda aba wo bitakara barabere bagwanya u Rwanda nyamba atari bamwe tuvuga yuko ari bo leta y'u Rwanda yaguze canke ikoresha dufatiye kuri abigihumbi n'amajana 5 c'est vrai turumva yuko FDLR bahari pe nivyo ngomba aha niho ngomba kugaruka bwana journalist birumvikana ko FDLR bahari umbabari aha niho ngomba kugaruka yaba ba FDLR Amerika yavuze twaranabonye amatangazo by the way bavuga ati turakeneye kwicarana na leta y'u Rwanda reka nitubite kari bamwe Kagame yakora abana ba original kubivuga uko n'abana ba original aba Amerika yakoze ku busesanguza abana ba original baravuga ati dukeneye ibiganiro rimwe kabiri gatatu bagiye babivuga vuba cyane niho twagiye tumva bavuga ati araduha ibiganiro byase naho turarasana ikibazo niki iryo tangazo muvuga araduha ibiganiro byanse naho turarasana urafise icemezo cyuko iryo tangazo ari rya FDLR atari rikorana ariko navyo bishoboka kubusanga nibikorana mugabo wowe wavuze ko hariho 1500 abandi bo ngomba kugarukako abandi bo ngomba kugarukako aba ntabwo bagiye muri Kongo kugira bategure umuhari wo kugwanya leta y'u Rwanda bashaka kwitahira aba bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bahunze kuko bari ko barahigwa ngo bicwe sivyo iyo aba bari bagiye muri Kongo kugira ngo bareme umugwi wo kugwanya leta y'u Rwanda ntihaba muri imyaka 31 irenga ntibaba bamaze kuba n'icyo nimwe bagavye igitero ku Rwanda kumbure ntihabura ibintu bicereza umuntu bibaho bibaho hinga mbandanye tuze gutahurana hinga mbanaze gutahurana aba FDLR babaye muri Kongo Kabila ataratwara Kongo Kabila agiye gutwara Kongo bari muri Kongo Kabila turazi yuko ari umunyarwanda cyane gose ibi twese turabizi kandi nitwigeze twumva aho Kabila yagavye ibitero arondeza bano ba FDLR kandi ndahamya ko bari basanzwe bazi aho bari ibi ndavyemeza none gute Kabila umunyarwanda w'inkotanyi yahoze wanashaka muri escort ya Kagame atarondeye bano ba FDLR nga barasi magingo yarasanzwe aziko bagomba kugwanya leta y'u Rwanda igituma atabarashe ni kubereka atabarashe hinga gato mbabarire uraza no kunyisha ni wabishaka ndazi ko ibyo mvuga byose nanabitangira n'inyisho sivyo Chirombo iyi ni manda yiwe ya kabiri yarazi yuko atagisirikara afise akija no ku butegetsi Chirombo burya yarazi ko FARDC ari ya Kabila atagisirikare cha leta sivyo byagenze gute Chirombo yitabaza abarundi asanzwe afise ku butaka bwiwe aba FDLR azi ko ashobora kwikorako kugira ngo bareterarize Kigali ntabikoreko ubu niho hageze ko Chirombo amenyereza ibya gisirikare aba FDLR hageze ko anabirukana ku butaka bwiwe erigana byo byoshoboka ati gute uno munsi leta y'u Rwanda igomba gutera Burundi
yikora kuri Red Tabara twarumvise babaha amatraining babaha byangombwa byose banabarunka mu mashuri akomeye hanze turamaze kuvyumva yuko bamwe bari mu mashuri mu Rwanda abandi bari mu mashuri muri Kongo barafise kumbura aho bigira abandi bari muri za Burayi iyo ni leta yihe leta y'u Rwanda kubera igomba gushiramo ingufu batere iki Uburundi uno munsi Cirombo kwikora kuri FDLR nyamba babaho umugabo ndi entre parenthèses ndagomba cyane ariko nyamba babaho ndagomba cyane kubikora ko navyo bifise impamvu kandi biranasobanutse ko nyamba uno musi ugomba kurwanya umwasi uhiga wa mwasi wiwe nawe akabura mufisiga ingufu hamwe amamuka mu Rwanda je ndakumva cyane mugabo uno musi Red Tabara igomba kurwanya abarundi ica muri inde M23 kuko baramaze kubona yuko M23 nayo idacana waka no Burundi yes niko no bivuga ivyo iyo ni imbono yawe kandi umuntu ashobora kubona yo kumenga bari ukuri mugabo iyo ni plan y'abahima iyo ni plan y'abahima nibo mu gutera igihugu bateranye igihugu na beneco mugabo ntabwo batora bene igihugu bari nyuma y'igihugu bafata bari mu gihugu nibo bakoresha ikindi kintu ngomba kubwira bwana journaliste wotahura n'abadukurikirana icambere nuko nta kiroberi kibaho kidafise abanyepolitike ntaco sivyo aho nyene sindaguciriye uraciriyemo nubo ntabwo uciriyemo nta muhari ufata umuheto udafise abanyepolitike bakorana sivyo ntibikunda aba ba FDLR banditse amakete basaba Kigali ibiganiro n'abasirikare ntabwo abanyepolitike sivyo haraho bigaze wumva hari abanyepolitike batavuga rumwe na leta bafise umuharuganya leta ariko nta muhari ushobora kubaho uko nyine nk'impeheza nuko baba bafise abapolitiki uko biri kose tujye kuko murinze mwishora reka tujye kuri politiki y'abanyarwanda sivyo tujye kuri politiki y'abanyarwanda hariho ibyo tuzi nubwo tutari abanyarwanda sivyo imihari yose yabayeho yagwanya leta y'u Rwanda yabari ya Kagame ikindi azikukiza ndabesha aho mbeshutse imihari yose yabaho igwanya leta y'u Rwanda yabari ya Kagame y compris même ni FDLR mugabe dasobanura yuko leta y'u Rwanda ifite abari contre nabo ziya leta tumva mu mahanga za bapatiri abandi bo duca ko rero abandi bo duca tuza kumva bari turabacako turabavuga ko gatoya nibyo abangombwa tuzotuganira cyariye kuri bano bapatiri kuko ndafise byinshi ngomba kubavuga ko patiri n'umupresident w'u Rwanda ndafise byinshi ngomba kubavuga ko bano so nako mvuga ni na FDL ubwayo yahindutse igisirikare ca Kagame ibi kandi urabizi byarashitse aho wanashaka Kagame abaravitaya sivyo abantu bibo bari muri FDL baramubwira bati turapfuye n'inzara none bigende gute Kagame akabagira iki akabarukira imico n'ibiharage bajya abaki aba FDL biwe yikoreye ariko atari ba biwe bikoreye ibyo ndakubesha bajya originale canke yashiramo amayirema yiwe nyabyo bose yashiramo amayirema yiwe erega bashobora kuba ayashiramo kimya mugabo bose nibamenye yuko erega nubundi niko yabikora sivyo so aba rero wonyumvisha yuko aba bo barabagomba kurwanya leta ya Kagame bikunde arabiwe aba Kagame yabagumije muri Kongo kugira makungu yose agume abona ko Kagame afise menace ya FDLR sino naba 1500 hommes Amerika yavuze ko arabasaza ntababaho ntaba FDLR bashika igihumbi babaho babatama bibaho navyo nabo nta n'inguvu bafise ibiro byo kuvuga ngo baravyaye abana abana bavyawe ni bapatiri nibo tugomba tuje korera sivyo aba bapatiri bari he bari muri Amerika ariko patiri nani katre yarakuze nshatse kuvuga abari kumwe na patiri sivyo nibo bana baba FDLR bari muri Amerika bazova muri Amerika baze gufata umuheto barase Kigali bigenze gute kandi sinabasirikare n'abanyepolitike sino nabitekana n'abanyepolitike
kuko ibintu barimwo nabo ubwabo birabacanga birabacanga baziyo biva niyo dabaho barazi yuko Kagame ururimi yumva n'umunwa w'inkoho ibi barabizi mugabo kubabwira ngo baze kurasa Kagame bamurasisha amajambo nta bamurusha kuvuga none aba badoshikira Kigali ryari bavuze gufata igihugu ryari ahubwo nyamba ivyo bidusiguriye ariko twobishira mu kuri ahubwo nta nababaho barabaho numva baba bapatiri oya mvuga abo bantu aba FDL aba FDL n'ubutare bwa Congo bro none ibintu bizi ndabizi nashatse tuze kuza kuri FDL yavure Kagame nda muri Congo mugabo twaciye ijya nino aya majambo baguma babesha ngo aba FDL bagomba kurasa Kigali ubutare burasa Kigali bigenze gute sivyo aba bapatiri rero nibo tuko turavuga barakoze igihugu mu kindi nukuvuga patiri ngo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mugabo agitwariye muri Amerika ese yavuga ko ari umukuru wa diaspora y'u Rwanda iri muri Amerika byari kumvikana ega na patiri nubwo atwara abanyarwanda bari muri Amerika si abanyarwanda bose atwara yego si abanyarwanda bose atwara hariho abo abamuyoboka nabo batamuyoboka none ko yeki Kagame batari bagaruka ibitero bari muri Amerika ninde yakubesha ntabo yarimenye bari muri Amerika Norvege ntabo yarimenye yego aho bro politiki ya Kagame irayobeye ndakubwiza ukuri politiki ya Kagame ugomba kuyimenya urafata agatebe ukicara ugatora ikaramu bajya batama babikuvongo bakakwesplika ingene Kagame akora sivyo abashatse kugwanya Kagame bose yagiye abanetraliza akoresheje kubemfiltra yakoresha bene wabo ibyo abanyarwanda benshi ndazi ko babizi niyo mpamvu bwana journaliste biragoye ko umunyarwanda yovuga ngo agomba kugwanya Kagame aronke appui ikindi gihugu nk'ivyo kunda kuko baramaze kumenya ko icambere abanyarwanda ntabwo reka mvuga abanyarwanda bari bahunze igihugu sivyo ntabwo bari sude donc kuba sude kiratahuritse ntabwo bacudika ntabwo bashira hamwe ubwabo barasamburana sivyo barasamburana sivyo ikigize kabiri aba banyarwanda nyene naho bataniye na FRDC Kagame aca muri bo akabahendesha ifaranga kugira ngo badandaze bene wabo bicishe bene wabo sivyo ibihugu byose biramaze kumenya uko abanyarwanda ari uko bameze none aba bahendana gute ngo bagomba kugwanya leta ya Kigali atanababaho bayirasira kumwangurukana bumenyi haba kuwagi nibareke rero kugira iki bareke guha ingufu Kagame nuguha ingufu Kagame bino no kwizeza ibikomeye abari mu buhoro kubwira Kagame iyo ariko yumva ko afise menace d'abord warazi ko atamenace afise aca yifashisha amajambo kugira ngo agume yikomeza afrekanta muri Congo comme il veut yerekana ko n'ibitangazamakuru bimaze kwerekana ko hariho menace ku Rwanda nayo ntayo nibicare barindire Kagame imyaka yicume n'iyindi hama ubusaza bumuhitane bazone kugira iki kuduza yitwe nayo kwibaza ko bangana na Kagame biragoye ntabyo no kwemera nuko bari usanzwe tuyaze byinshi kandi novuga yuko bikomeye cyane kumbure twaciye ku mpande zose buri kibazo umwe wese wafise ariko dukurikirana yumvise ko ashobora kuba yumva ibintu ndetse akanabitahuzwa ariko dushobora kuba tukunganya ijambo commentaire irahari kugira ngo ujemo nawe ushiremwo imbono yiwawe urabona yuko ibi bintu ni ibintu vuga byisiga bwenge kuko wo byumvira no munsi ukavyumvira uko ejo ukavyumvira uko bivanye n'igihe ubugezemo cyangwe n'ivyo uri kurabona nerekana gushimire cyane so ndagushimira nanje bwana journalist mugabe ngira ikintu mvuze mbwiye abanyarwanda bari mu buhungiro gutaha birashoboka guhunguka birashoboka ariko bisaba ugushaka ugushaka nako kujana n'ibikorwa imyaka 30 iheze bari muri mu buhungiro
mes chers amis rwandais ni myinshi cyane gose mugabo nta bikorwa bigaragara muri ko murerekana byerekana yuko ubuhungiro bw'abarambiye kujya ku mbuga ngurukana bumenyi gucyoza Kagame, kujya ku mbuga ngurukana bumenyi kuvuga nabi FPR inkotanyi cyangwa barashaka kwerekana amanyanga bari ko barakora, ivyo sivyo bizotuma FPR inkotanyi iti gihugu ngihunge hama nange muswe mu gihugu wapi. Kuva mu buhungiro kwanyu ni bikorwa byanyu n'ubushake bwanyu. Mbugwa Kagame ni mwebwe mugomba kwironderamwo ibisubizo nivyo. Hama ikindi naco ni mureke guha ingufu Kagame mubesha ngo FPR nako FDLR igiye kurasa Kigali. FDLR hayikuwagi. Twarabyerekanye ko FDLR ari ubutunzi kama bwa Kongo. Ibi twarabyerekanye. Burya butunzi bwa Kongo nibwo buzoja kurasa Kigali. Hakuna. Ni mwebwe mugomba kugira iki? Gufata umuheto. Ndavuga mu byo bweruye. Mugomba gufata umuheto mugende murase. Kagame nazoha biganye muteko muramurase. Wapi nibikunda. Mukomere ndi kumbuga ngurukana bumenyi. Ntacyo bizomara. Mugabo fata umuheto murase. Murabe ko Kagame aticyangwa muganire. Ndumva yacundirangeza ko bwana journalist. No kwakana gushimire, cyashimira cyane abadukurikanye bose nizera yuko byishimwa byumvise. Ni kiganira abantu benshi muri mwadusabye kugira ngo dushobore kugifatira umwanya ukwiye kugira ngo tugire ibyo tukivuze ko. Reka ndabakengurukire nizera yuko tugera guhura mu bindi biganiro byacu. Bye bye.